hano muri no sengero abazokurinahariza umutima ukwiyeguriye aho ijambo ryawe rizokwigishwa igihugu cyawe kizogaburirwa amasakramento aho ekleziya yawe yifuza kwama itera impundu yo kurinahaza udahengeshanya. Iyi ngoro igiye kuba ishusho rya ekleziya Kristo yatagatifuje ku buryo budasanzwe n'amaraso yiwe ayiha kwama isayangano rinahazwa azuza kandi ubutore bushingiye ku kwemera kutayegayega ayigira umuvyeyi yibaruka ububasha bwa mutima. Ni ekleziya yeranda umuzabibu witorewe n'umukama kawushariza n'utubuyenge tw'ubwoko bwose niwe yubaka akayikuza akayikomeza akayitambutsa yerekeza mu bwami bw'ijuru. Ni ekleziya yuzuye agahimbare ihema ry'Imana n'abantu ingoro yeranda yubatswe n'amabuye mazima bishingiye ku batumwa. Yesu Kristo nawe akayibera ibuye rikuru ry'ishimikiro. Ni ekleziya ikayangana ubwiza igisagara cubatswe kirurutse ikaberwa no kwamica ibibatsi itamanzuyemwo umuco w'umwagazi n'indirimbo zihimbaza abatoni b'Imana ziguma zisamiranirana. None rero mukama turagusaba kutakaramira nushungururire imihezagiro iva mu ijuru kuri isengero izo yama ikibanza ceranda no kuri altari kugira ngo ibigenewe kwamiherezwa ko gihe cyose muka ya Kristo. Muri no sengero inema y'Imana irama yuhagira abantu batyorora ibicumuro maze dawe gupfana n'umwana wawe bavukira ubuzima bw'ijuru. Muri no sengero abatoni bawe mukikuza imeza altari bunze ubumwe bahimbaza Pasika baragirwa bashasha n'ijambo rya Kristo hamwe n'imfungurwa y'umubiri wiwe. Muri no sengero hari amasamirije inkuka z'ibisabisho bikurinahaza amajwi y'amarayika ahure n'ay'abantu maze kubw'ubukiriro bw'abantu ibisabisho vyame biguherezwa bidugiye uri mw'ijuru. Muri no sengero aboro barama bitwararikwa abacinyizwa baronke umwidegemvyo kandi abana b'abantu bakwegukiye bagahambika igiteka gushikaho muri yo umuryango w'abawe umaze gukirurutsa uhimbagwa no kuzoshika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu w'Imana musangiye ubuzima n'ingoma na mutima mweranda ubu na mu myaka yose. Umwepiskopi ahejeje kuvuga igisabisho cyo kwegurira Imana isengero na altari. Ubu nahagire ayisige amavuta asige n'impome 12 z'isengero baririmbira Imana baririmbe muti ngirihema Imana n'abantu. Imana
gisata Mugirampeke, igisata kiri muri paruwasi ya Musenyi. Paruwasi Musenyi nayo nkuko musanzwe mubizi iri muri diyoseze ya Ngozi. Muri paruwasi Musenyi ni muri hasanzwe ari no muri komine Tangara, aho rero Mugirampeke Mutumba hakaba rero hariho igisata gishasha ngombwa ko kiguzi no munsi kuko icyo gisata n'icyahora ariko uno munsi umwungere wa diyoseze ya Ngozi ahejeje kwihezagira. Siko mwabibonye cyane muraza kubibona, turabereka ingene byagenda. Uno munsi w'Imana rero karakanyamuneza ku bakristu ko kuri kino gisata cya Mugirampeke kuko umwungere yabashikirije iyo ngoro y'Imana. Ingoro y'Imana rero ibonetse mu gihe abakristu imbere y'uko bayironka bahora basengera mu gisata cya Bomba. Igisata cya Bomba nacyo kikaba kitabegereye cyane rwose, ariko kubera ko barose ako karyo bakaronka iyo ngabire, kuko ndayita ingabire, umwungere yabivuze ati iki gisata dushimire umukristu avuka muri kino gisata, dushimire umukristu avuka muri kino gisata ariwe bita Roraka Mbangure, ari nawe yatanze ingabire ya kino gisata, yatanze ikibanza kugira ngo bashobore kugitunganya, ashobore kuba ariho hazoba igisata kino gisata. Rero nk'uko mubibona murabona yuko ari ngoro y'Imana ibaye bayinjiye uno munsi. Umwungere niwe yibashikirije, abakristu bari banezerewe bari kumva neza. Ubu rero bakaba bafise urubanza bakibaza kugira ngo bavuga ati nivyoherera ngaha baca bagenda bahurire ahandi hantu kugira ngo bashobore kwigina. Icyo twabwira rero ni ko kayimisa iheze uno munsi. Ikintu gihambaye novuga nuko umwungere wa diyoseze ya Ngozi George Mutizimana yababwiye abakristu ati iyi ngoro rero, iyi ngoro y'Imana muronse uno munsi nimuyifyinatishe. Ikibanza cy'ingoro y'Imana kibanza gihambaye kandi gihimbaye cyo gusengeramo. Nta kindi kintu na kimwe gitegerezwa gukorerwa mu ngoro y'Imana, ati ahandi ho umuntu yokwiboneraho. Twari kubagabisha rero ababwira ati ikintu cy'ikimenyetso gikomeye nuko ingoro isiga amavuta. Ayo mavuta akaba ari amavuta yeranda asigwa Kristo yabatijwe, amavuta oya n'amavuta asanzwe ariyo basiga abasaseredoti bakasiga abasengeri.